il y a une crise grave singe no kivuga mu Kirundi il y a une crise grave ya leadership hari bibazo by'uburongozi mu majambo yumvikana ivyo rero bidatoye umuti je simbona kuko mu kwintu zinyishoboka je nico niko no birezima niko ndabibona kandi ivyo scientifiquement parlant ntanwa ashobora kubihinyuza kuko biranaboneka sinzi ko muraraba mw'ijya vision bigendera rero ndakubwire ikintu kimbabaje n'ubu twese twasabye yuko abo muri leta bari batumiye abo muri presidence baratumira abo muri mu mugambwe twara baratumira abo muri finance mugabo urabona ko ibibazo hari n'abadashaka ko bivugwa burya naho hambere je mbona ko tugwaye niho hantu hambere mbona ko tugwaye franchement birababaje kuko ahantu ko batana bibujijega burya hariho des questions mu bisanzwe ahantu inyishu ziboneka n'abantu bemera débat d'idées abantu bakemera ko abantu bavuga ibibazo umuntu kamuraba mu maso ukamubwira mugabo bagomba ko umuntu aguma aririmba ko ibintu byose bimeze neza kandi bitameze neza jewe nibaza kwicara ico kibazo ca mbere gihambaye aho mwebwe ba journalist bamenyesha amakuru namwe ni mutsinda ubwoba ivyo bibazo mu bivuge kurabona umego twarahoze completement jewe nico kintu mbona ko gihambaye cyane nk'aba ariko tubwira kuko navuze twe twaje kurondera inyishu mu bisanzwe nibaza ko umwanya munini twuha inyishu mugabo deja bo biraba badashaka yuko ivyo bivugwa wumva bice bigenda gute mbwira wumva bice bigenda gute je nambona hari kibazo gikomeye cyane gusumba ibindi vyose burya je nama nabivuze nibaza yuko no mu bihugu hari umugambwe umwe ditu bavuga ko hari nk'umugambwe dufate nko mu Bushinwa n'ahandi nibaza yuko kameme peut-être haba na débat interne abantu bakavugana sur des enjeux mugabo urumva abantu baguma bahoze kumengo ni ibintu bisaho kamenga tuvabye arorokwe les chiffres annonce autre chose wumva bice bigenda gute jewe je m'excuse ikibazo cyawe nanico nigeze numviriza kuko jewe ndi je dirais que je suis un peu dépassé nariko navuga nti munye politique rero sengenda kumana yagize ati hariho ibi haheze igihe kitari gito biriko biravugwa n'ibyo biciro biriko biraduga ariko bikabandanya avuga nti none habuze iki kugira ngo bihagarikwe ntibibandanye kuduga kuri uwo murindi hanyuma jewe ndakubwira ikintu mbona ko hari ibibazo bibiri nyamukuru yavuze ikibazo cya governance mugabo je mvuga ko hari crise grave ya leadership je niko ndabifata il y a une crise grave singe no kivuga mu Kirundi il y a une crise grave ya leadership hari bibazo by'uburongozi mu majambo yumvikana ivyo rero bidatoye umuti je simbona kuko mu kwintu zinyishoboka je nico no birezima niko ndabibona kandi ivyo scientifiquement parlant ntanwa ashobora kubihinyuza kuko biranaboneka sinzi ko muraraba mw'ijya vision 2040 bavuga yuko ikibazo c'uburongozi bagerageje kugira ama pourcentage bafite kwijana bavuga ko turi 30%. Mbega umunyeshuri arose ini note de 30% mu ishuri abameze gute? Abigisha canke bagiye mu ishuri babizi abameze gute mu bisanzwe? Abari daragoni ni umugwayi sera meme chose. Rero ikibazo nyamukuru nuko twiyumvira ukungene umuntu agiye imbere y'abandi agiye gutwara abandi agomba kuba ameze n'ingene yumvira neza y'umwene gihugu je nico mbona kuko nivyo kumvikana ukungene tushobora kuja kugo rugero muga tukaguma tubona kuko nabwiye nti inflation ifise amaramification menshi ifise ibintu byinshi cyane bijana wobona iryo duga ry'ibiciro gusa mugabo hari ibindi bintu bijana twavuze la production umwimbu twavuze abantu ingene bavyara nk'ubu uya mwavyumvise ejo harasohotse itangazo nakaro gasanzwe kari simple harasohotse itangazo
ndivuga yuko abantu bose atabusora gukorana mu ntoki n'uwundi mugabo jyana hose naciye umuntu wese ubona akugwako kandi parite ko atari mwigeza navyumva cyangwa babimenye n'abavyumva donc tumaze kuba mu kintu bita mbega ndavyita ubigayemo rasitide singe no kivuga mu ntuzenya mu kirundi turukuntu menga ibintu byose tuzana babimenyereye oro nta muntu amenyera akabu kamenyere karaguhitana c'est comme ça nibi rero on doit réellement chercher des solutions zo nyazo jewe rero inyishu mbura tukwiye kurondera no kurondera umuti w'ukungene ivyo bintu vya leadership bikomera ico twita efficacité institutionnelle hamwe n'ivyo bintu vya governance. Ikintu nibaza navuze ikintu kijanye na crise ya leadership mbwa kirafise ikindi kintu bijana citwa la crise de valeur. Iyo crise de valeur abantu bakoze kino gitabo nukuri baravuze baragerageje kuvuga gutanga ibi yari umfatirwako mugabo rero jewe abantu bari mugambo twara n'abatwara sinzi ko vy'ukuri ibi bintu baba babihora babisoma cyangwa babirabe uravye ibintu bashizemo nukuri jewe mbona umengo bya bintu vyumvikana bavuze bati kukijanye na efficacité gouvernementale bakavuga yuko turi kuri 23 n'ibice 4 kwijana ivyo byose murumva ko tutarantu heza na hatoya efficacité gouvernementale 23,40 bagaca bavuga yuko ibintu jana transparence bimwe yari ko aravuga gukorera ku mugaragaro turi kuri 12 kwijana ni gitabo iyi ni ikimuragize cyo gitabo cy'igihugu ikintu aho rero bica biza ncambona ingorane eske abantu baza gutwara ibi bintu barabizi ko biri mu igitabo barazi ama indicateur de base ko ari yariyo na rero je mbona yuko mu nyishu icyo nagira nongere ko nuko muri leta abantu boza gutwara abandi ubwa mbere ndakunda kubivuga ngo ndabisubiremo ibintu by'amafere bo bivamwo icyo kiba cya mbere hanyuma umuntu aza gukora akazi ni ukuvuga babadandaza kuko nka muri leta nka bose n'abadandaza ubukwe ibyo sizi ko mubizi na mwebwe kandi navyo ni mu bituma ntuze nyibyo navyo bituma ibi bintu bigorana ivyo birimo ikigira kabiri mu nyishu ni ikintu kijanye n'abantu bahabwa akazi ubu uyu usanga sero militatisme urabona nk'ubu abantu bariko bararonka ubuzimu mu makomine hehe eske mwamuzi jewe antuka mu vyozi nta critere nimwe objectif nimwe ikoresha kugira ngo abantu bajeho nico gituma nibazi y'abantu bari baje ngaha antuka muri mise d'origine barabimenyeshejwe muri nabivuze muri finance barabimenyeshwa muri business twari tuzi ko baza kuza mugabo marerezi babona ko bataje je nibaza ko ingorane ya mbere iri ngaho mugabo je ntababesha navuze ikintu ca crise ya leadership n'ibintu vya crise de valeur muri societe y'u Burundi ndabibutse je navuze yuko ibi vya découpage iri kwiraba bavuga ko bita ko ari byo kwegereza ubutegetsi hasi abene gihugu nabishize ko ari politique nk'izindi zi politique économique n'ibindi kuko n'ibyo bavuga mugabo ndabibutse en 2006 haraje ikintu bita ibintu bita les plats fruitiers politique de plats fruitiers de plantation de plats fruitiers gutera ibintu byo gutera ivyamwa n'amavoka yarimo nibaza ko muvyibuka mugabo nagenda bibutse ko ico gihivoka nibaza ko yagugwa hagati y'ijana n'amajana abiri ntiyarenga ngaho kwere aho nibaza ko yaba ari ya mbere izimvye mugabo no munsi ivoka nibaza ko igeze ku 3 canke 4 hariho nzigwa 5 iyo ni politike yabayeho mwese muzi n'ingene yagenze haraza politike
ya Sharwazero mwese muravyibuka imodoka kugira ngo ico gihe budget y'imodoka yari kuri 12 miliyari muri budget ya leta amafaranga yagenda mu ntuze mugabo yo politike bayishizeho yaciye ija ndavyibuka obudinane yacija kuri 32 miliyari to 12 miliyari a 32 miliyari ubu nibaza ko vyaduze nta biharuro bindi turagira mugabo nibaza ko vyaduze vyarenze ivyo byaranibagiwe yo politike ya Sharwazero mwese murabona ko yaribagiwe amamodoka ya leta ubagura kujya ivyakera biri mugabo navyo nibabihagaritse kuko ivyahenda mite kilometrike n'ubuye biracariho no utagira imodoka nibaza ko bamuha igitoro naho nkeka takiroba ngo bamuha 600,000 ibihumbi 600 ayo nama politike yabayeho ncafatanya rero urabona hari politike nyinshi ziguma ziza bazana niki rero jewe sindagishira hirya yavyo nje gituma navuze ndacishure muri rusangi kuko jewe no kwemera kwiyi découpage administrative izogira akamaro iyo aba bantu bajaho babanza gushiraho des critères objectif donc zerekana ko byukuri umuntu bagira bashireho ari umuntu d'abord afise cahier de charge ico ni no ubwa mbere ingene ashigwaho est-ce que haraba des recrutement kuko umuntu aza gukora ibintu technique nk'ivyo yagomba kujaho sur base ya concours kiwe niko ndavyumva niko nabibona erega byatangiye gufira hehe byatangiye gufira ko bita aba secrétaire permanent mu vyibuke aba secrétaire permanent twebwe muri logique turiko tugisaba ko bijaho bara abantu bajaho bakora ibibazo hanyuma mu ivyo bibazo bakoze bakazojaho ni nka kujya bita aba secrétaire généraux mu ma service amwamwe nko n'amashika mateka n'abandi bajya niyo bahejeje manda yabo ntibagira bajya bagomba kujaho sur base y'ibibazo bakoze n'ibintu rero by'amadécoupage administrative byabaye ntababesha hadahindutse ukungene leta yumvira gutunganya ibintu ndiko ndavuga leta ndiko ndavuga abatwara mugabo twese tugize intero dutanga je mbona ko n'ibintu bizavamera nk'ibindi byose nukuri je niko ndabibona rero ivyo bibazo muvuze by'abadeje burya nimara ko turi mu tatonema grave iteye ubwoba mu bintu by'intwaro uraba mu siguro do 2005 incuro ubushikanje buza guhinduka mumbwira incuro bibaze guhinduka usanga hariho n'abantu batiro turuva batamenya n'ibintu barimwo hanyuma umuntu gacumuzana ahubwo hari naho numvise mbega ni hehe aho usanga bashizeho abantu batabarashira n'amategeko y'ingene bazokora ivyo bintu rero ni bintu jewe mbona ko turi muri tatonema administrative ntabona ukungene ejo tushobora kubandanya dukora narimwe twari ko turavuga by'ubutunzi pratiquement ntage n'umwana navyiyumvira rero nk'ubu ndabakaruro gasanzwe murabona ibiya professeur Diomede yaje kuvuga bijanye n'ivyimbuto bijanye n'ivyifumbire burya birijere aya ma subvention batanga birijere au niveau y'amakomine n'amazone nibo babikurikirana umuntu rero araza ubu uya hariho ikintu bita kakofoni ahubwo nibutse ikindi mwe mutavuze kiri grave mwumvise yuko ubu uya kubera ama service menshi nka education yahagaze mu makomine babasavye yuko basubira ngo nimwe butanyira babisavye basavye yuko bosubira uboza kugira renfort bakaba barakora kubera abandi batabona ukungena ama service azobandanya akora eskivye mwamara byumvise namwe hafashwe ingingo yuko abahora bagira dufate nk'abadese bagenda kuba barafasha ivyo bahora bakora abadirecteur b'amashuri kubera donc ibintu byahagaze atamaro kritima araba kugira ngo abarimu baje kwigisha urumva ko ivyo ari bibazo bikomeye bijanye n'intwaro n'ukungene kuko vy'igihugu bitunganya rero jewe no kuri gwe navuga iyi tatonema turimwo
mu vy'intwaro genda bitatatone mako ntawo bihinyuza kuko n'ibintu biboneka bigaragara franchement comme recommandation jewe mbona yuko turondera abahinga bavuye mu hanze batwigire ukungena igihugu co bandanya sino turashaka kubona ibintu byose vyahagaze sans le savoir jewe mbona ko vyoba kumwe sinzi ko muvyibuka en 2008 ibintu vy'amakori vyari vyabaye urudubi vyase baca baragira recruitment tubifashijwe na trademark Africa baca barondera ntunzenya uwitwa Kirane Hormes baramurokrita sur base d'un concours avec un mandat de 5 ans bamuha ara obere yinjiza 400 milliards moins de 400 milliards au bout de 2 à 3 ans bari bageze kuri 1500 milliards y'amakori nibi rero sinumvurorera mako igihugu kidahene berozo turorera nibemere abapoliticiens jewe nukuri je naco dupfa nabo mugabo nibemere ko ari ibintu vyabananiye hanyuma bemere yuko bazana abahinga babafashe ibi bintu byo gutatona vraiment tuma dutatona simbona amasosiyete akomeye barondera abanyamahanga barokrita arabashinwa arabarusiya arababirigi baze ico mupfana ni ntuze ni contrat na resultat umubwira icyazo bayaguhaye obudo ya tele periode